nova amaze iminsi andondera nkibaza icyo andonderera nkakibura. Dusanzwe dukunda gutera amablage y'akabenzi cyangwa ngo ubunure bwo mu Kamenge, nari nzi ko agira ntumire mu Kamenge ko yari yarabinyemereye kuva kera. Ama rero nguko nama mfise ibikorwa byinshi, ndagerageza kurondera akanya uko duhura. Basha yamfatiye mu ibarabara, ariko mu n'umufasoni ngaha aserukira Irebe company, barambwira intumbero y'igituma bandondera. Nukuri kose iciyumviro bafise bariko baragaragaza uyu munsi muri conference de presse ni ciyumviro gikomeye rwose muri bihe cyane cyane nzi yuko abantu basigaye bari mu bikorwa mvabwenge, bamwe benshi canke bamwe bafise ingorane yuko bumva ibikorwa turimwo. Murazi hari ingwano tumaze iminsi tugira twese hamwe na mwebwe murabizi, hari ikijambo bamenye kuza baratwitirira ibintu by'utugenegene. Umuntu akivuga utugenegene uyu munsi ni umuntu atarumva yuko mu makungu badusize basigaye bavuga ibintu by'amahinguriro y'ibikorwa mvabwenge. Iyo bavuze amahinguriro rero ntibijamwo umuntu ariko arayata canke ariko araceza, hajamwo umuntu afise umutwe yiyumvira, akiha umwanya wo gupanga ivyiyumviro, hama mu kubisohora abakene n'abandi bayifashanyamwo. Musicien yasohora ururirimbo, murazi uko imbere yuko ruzokwerekanwa mu gihe cyabyo kigeze, abakeneye aba artiste, aba musicien, soliste, bassiste, pianiste, kugira ngo biryohe abandi bose bavyumve, arakeneye kuja muri studio, arrangeur afise ibindi, kugira ngo bisoke gose azokeneye amaradio, amateleviziyo. Urumva ni chaîne y'ibintu novuga harimo abantu benshi bakuramwo akazi kavuye ku cimviro n'indoto y'umuntu umwe. Kuko mu gihe umuririmbyi ngo ariko ari yumvira ururirimbo, aba ari wenyene mu nzu, aba ari wenyene asinzi, aba ari wenyene sinzi ku musozi, aba ari wenyene ari hose. Muga kugira ngo iyo ndoto yari mu mutwe wiwe izoshikira aho bayumviza amasamizi gushika naho na wa mukecuru ari ruguru ariko ararima yazanye akaradio kiwe akakumviriza. Murumva ko biba vyaciye mu bintu vyinshi n'abantu benshi. Nico gituma mu bihe vya none tugwiza kumva yuko basigaye bavuga dusigaye dushira imbere ikintu bita amahinguriro y'ibikorwa vabwenge, les industries culturelles créatives. Tuaduse ku rundi rwego rw'ubutunzi bw'igihugu, ko natwe turaterera mu butunzi bw'igihugu. Ibihugu byamenye kuva kera, murana nka za Amerika, Iburaya, eka naho mwoja mu bihugu bidukikije dutangire muri za Nigeria, za Côte d'Ivoire, mukaza ngaha Kenya, Uganda, Tanzania no mu Rwanda ngaho hatwegereye. Hari ibintu bamaze kumva biteye igomwe. Tuvuga ati none twebwe abarundi turacari he, tugeze he, kubera iki ibintu bidakoma kandi dufise abantu bafise ivyumviro vyiza, bashobora kugira indirimbo nziza, bashobora guhingura ibikorwa eka no mu bindi bisata byo mu bikorwa mvabwenge, anshatse gucishamwe ibyo by'amareresi, bijya vy'amateatre eka n'ibindi. Nico gituma nama mvuga nti twebwe aho turi tuvuye kuri ryo tugenegene, hariyo nk'ijambo ryaje baguma bavuga ati abasani. Burya iyo bavuze abasani sinzi ko ari Kirundi nuko ari Giswahili, ariko ibyo byose ni ikintu caje bivuye muri kimwe cyo mu mutwe, ibintu by'utugenegene. Hari ushobora guca ngo urya n'umusani, ni ngabo bavuga urya n'umuswahili. Umva hari ibintu biri inyuma y'ico ciyumviro yuko bagushize hasi, yuko uri umuntu atakamara ufise, yuko ari umuntu uyayata uzemazema.
aha rero mumbare kubabwira ko je naciye kure gose ndi mu bambere ndazi ibintu naciyemwo nama ndabwira na experience nagize gushikana mu mashure barankwe no mu ishure ngo ndaririmba ngo ndazemazema muze mubaze babahaga ico bazize mashure nivyo nyene. Harageze rero yuko twiha agaciro twiyubahiriza tumenya ingendo dufata tumenya ivyumviro dushira imbere kugira ngo abantu bose amenye yuko nakarenganye yaragize ururimbo bamenye ko ari umuntu akomeye gose kuko ururimbo wasohoye ku radio rwumvirizwa n'abantu imiliyoni n'imiliyoni kumbure n'umuntu wundi naho yovuga ijambo akadukoranya ritazoronka novuga ayo mahirwe yuko ashikira babandi bariko bararima babandi bagiye kuvyina eka n'ibindi. Hari ikintu nagwaniye kuva kera nuko indirimbo z'ikirundi imidiho y'ikirundi twogerageza kwiteza imbere tukabishigikira tukabihinyanyura kugira ngo natwe hahandi hose tora tumva ibintu by'abanyamahanga za boîte de nuit mu ma restaurant mu ma iki kera no mu ma eka nandi hose tukumviza indirimbo z'ikirundi. Nico gituma umunsi ndyoherwa iyo mbonye ko imanza nyinshi basiga baririmba akabyina ikirundi zaba arizabagira ama mariage abagira amabatisi mu minsi mikuru yose yo muri famille yaba ivya politique yaba no mashengero usanga kenshi ariyo ndirimbo z'ikirundi ni kintu gikomeye. Anda bivuze gutyo rero umudiho amajambo ikirundi ururimi niko karanga kambere k'igihugu tugwiza guhimiriza tukatwishimye ko muri minsi murazi ko haraciye imyaka mike barashizeho ico bita Academy Rundi kuko iyo bavuze ati we urumuki icambere uvuga ati jenda umurundi tubwire mu kirundi amajambo make umunyamahanga yaje ngaha ejo twari mu nama hariho umuzungu yariko avuga ijambo ahejeje tuzatumva avuze ati tugira amahoro mwese umunsi mwiza birahimbaye. Rero ngaca nsubira rero twebwe imigambi burya tubwizwa kwishiramo no guhimiriza kugira ngo ivyo bintu tubikore mwiteka ntangere n'icubahiro ntangere. Mumaze iminsi mwumva byashitse hagati ya sense abaririmbyi bamwe bakavyumva abandi ntibavyumva. Icambe nashaka kubakebura ko bana ba mama igikorwa icari cyo cyose uri mu gihugu udashigikiwe n'igihugu bene kugira amategeko bene gutanga intumbero yingene twokunda Burundi mwavuze ati isabukuru dukunda Burundi haba si mu by'iwacu gusa genda mu burimyi mu bworozi mugende muri environnement ibidukikije mugende mu butungane hose abariho hejuru amategeko abigenga ibyo byose. Ivyo bintu rero biri hejuru ya twese mutavyubahirije ngo muvyumve neza murahakwa guheba n'uwo mwuga canke mugatabwa hanze canke ugasanga ntibibandanije. Sukuvuga ngo ntimufise uburenganzira bwo gutanga ivyiyumviro byanyu. Iyo umuntu afise ikintu c'ikirorogi kiri ku mutima camubaje yumva ko akazi kiwe katariko karubahirira canke ngo akore neza aho ucurendera ingene wegera inzego mukayaga mudatukana mukayaga mudahotorana. Turafise ngamashira hamwe hariyo za Amicale des Musiciens du Burundi hari ama cooperative hariyo nibindi bisata ntumbaze n'abariya hari ama groupe mukagira urunani mukaja hamwe turasi ikibazo kanaka tugitegure gute kugira ngo gishikirize beneco abazoduhinyisha kugira ngo muzokwame mutera imbere mwumva ko hari ico mwimariye hari ico mariye imiryango yanyu hari ico mariye n'igihugu. No hava mvuga vyinshi mugabo ngira mfunyafunye rero nkaba nashaka guheza
nshimira abantu baje kunsaba ko nohagarikira iki gikorwa gishasha, ndabakeza ndabemera ko nzobatera intege aho bazo bari hose, aho bashobora gushika n'aho badashobora gushika, kugira ngo iki kintu ni kintu gikomeye gose. Avuze ati bizogirwa buri mwaka, tuzotonse nakanya kuza turahura turayaga, ko kenshi akunda kuyingorana ugasanga umwe wese ari hirya ari hino, tugatukana tugashwana, twabuze inyishu. Muga tugiye hamwe tugagitorera umuti, kandi umuti mwiza urashe utera iteka abantu bose n'umwuga wacu, kugira ngo nejo bundi utwo tugenegene bwa bujambo bazaravuga ku bantu bamuri ibintu bikomeye by'iteka, utwo tujambo duhere hamwe muhura avuga ati nyakubahwa. Iyo avuze nyakubahwa si musitanteri rwose, ngamurabubahwa kumbure no kurusha musitanteri. Musitanteri kumbe azwi muri komine yiwe, na Cedric Bangi yashobora kugenda za Bwambarangwe hose ati Cedric ngo niyo ndi aririmbira, n'abandi bose ngabaririmbye ntazize kuvuga bose. Kubera iki rwa rurimbo rwaciye mu nsamirizi mate mbonesha kure hose bararuzi, n'abatarakubona barakuzi. Nico gituma nshaka kwakebure rero mwebwe mwenyene umwe wese ahari ingene kwifata neza, kuko mwebwe murabarezi, mwebwe muratanga inkuru irashe, kumbure hari igihe mutanga n'ababijejwe. Kubera iki ko twe turambarire kuri tele mushaka ko n'ikintu ugacuta ukivuga ukiririmba ugaca mu ruririmbo. Nico gituma ivyo vyumviro nukwiga kuza turabigira neza, tukayipanga neza, amajambo meza, melodi nziza, eka n'ibindi gushika nazogeraho nkajya bashaka kubicisha mu mbonesha kure, ukamenya ingene wova ku bintu by'akaranga n'imico kama kugira ngo tuvyubahirize. Benshi twacafise ingorane zo kwimura ngo abanyamahanga abanyamerika ngo nivyo bigezweho, nivyo bigezweho. Mugabo menye rero muri ico gihe bijane hariya muri Amerika, nihagera ko ngamu bivyerekana mu Burundi bazogeta ivyo ntibijanye n'imico yacu, ntibijanye n'imico kama. Uzobuzi isoko uri kurarondera, genda muri rya soko muga ndugu mugwanira ngango jewe ndakomera uri kurazana ibintu bitajanye n'imico canke nakaranga kiwacu. Nabwiye ko muri abarezi ivyo nukwama mubishiramwo, muri abarezi, muri abantu batanga inkuru nyayo, muri abantu bafasha na leta igihugu kugira ngo dutsimbataze imigambi yose n'inyigisho z'igihugu na bene gihugu. Ijambo ryanyuma ko kubasaba bana ba mama, murafise uburenganzira mwese kugira association yiwe, ariko mwige kuja hamwe, mwige gukeburana. Umuntu mukana ariko araja hirya no hino akaranyerera, muhamagare muhanure. Ananiranye bavuga ngo kananira abagabo ntiyimye, muzorondera abandi bakurambere, tugire ihuriro, tubabwire tuyage ivyo dushoboye. Nivyananirana gose eka tufume tumusengera. Ego nabonye abubu niyo bafashwe n'ibintu byananiranye bacaga kumuri n'amadayimoni yamufashe bakamusengera, tuzoteba turonka inyishu. Ndashimye rero Radio Television Nationale du Burundi yemeye kubashigikira, kuko ibintu byose naho tubigira tudafise abantu bamenyesha makuru, n'aba journaliste bose tubona nandi ma radio nibiki ndaho bija twaba tubitse munsi y'igitanda. Donyo turose abantu nkaba bakomera amashi, nimuze muragwa yego murakoze cyane. Abamenyesha abakuru bose bakomera amashi, kuko niyo badufasha kuvuga neza ico turi, nibo badufasha gushikiriza kure ivyo twahinguye. Byari kuba byose byabwenge tutafise aba naho bija hagazo basigaye. Ingwano ega sinovuga n'ingwano, ibikorwa tuvuye ibikorwa tugise imbere ni byinshi. Sinshaka kuja rero mu madetail ko ariyo nkabijya vya droit d'auteur, n'ibintu tugikorera ko mugabo tubikorera mu bwitonzi ntangere, mu mumvikano ntangere, tutagwanye. Iyo umuntu uje umweretse ko uje kugwana acaca kuri defensive, mugo je umwe ati nyakuwandagize bwakeye nanje yego karibu yicara tekana tuyage. Mbaye ndakeza rero isabukuru rya mbere ryanyu, jewe nabemere ko tuza turi kumwe baherekeza mu byo nshoboye, hanyuma
nkaba nishimye gose ko muhande nkaba umupare wa mbere emwe nzogerageza uko nshoboye turako tuguma dusagambisha Burundi bwacu tugira amahoro niteka ryanyu mwese.